Nonge ndatanze mwiriwe na mwaramutse kwakunze ba BDI Info nshimira wowe wese wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya sino kwibagira nawe umaze gukora subscribe. Musanzwe mubizi yuko BDI Info turinga kugira ngo twame duhanahana ibiganiro tuvuga ku buzima bw'abarundi ababaye mu Burundi eka n'abari nyuma y'igihugu tukongera tukagira ico duterereye ku iterambere ry'igihugu. Ino munsi cyo nkene ko tuyaga nkene ko dusubira ku kibazo c'amamoto mu Burundi. Murabizi yuko mu Burundi haciye imyaka 3 irenga sinzi kwirenga neza hahagarikijwe amamoto kwinjira mu gisagara ca Bujumbura. Kandi turemeza ya neza na neza kwisi nta kindi gihugu kitagira amamoto muri capital city hagati mu gisagara atari Burundi. Kandi mu Burundi nta mamoto dukora, nta n'amapine nta n'iseri. Bijya bintu rero ryategeka igihe risohoka jewe kubwiwanje ndabona yuko umenga inama nshikiranganzi na nkenguza amateka canke ababijejwe mu majambo make ntibigeze biyumvira kuri kazoza k'igihugu. Narigana cane nyakubaha umukuru w'igihugu yavuze yuko turi muri vision 2040 na vision 2060 igihugu kizoba cifashe kandi cikomeje kandi giteye imbere. Impamvu mvuga yuko habaye kwihenda ni kubera iki? Murabona ijyanginge maze gufatwa abarundi benshi abari basanzwe batunzwe n'ujya mwuga barabaye ubuzima butari bwiza novuga ati bubi bivana no kuntu niho bari batungiye imiryango niho bari bazeye uburaro n'uburamuko. Ijyangingo rero maze gufatwa benshi barabuze iyo baja abari basanzwe bakorera abantu kubera bari babasize inyuma y'igisagara batangura kubura kubera moto zaciye zigwira nyinshi mu makartier batangura kubura uburyo bwo gukashinga ya mafaranga usanga bari hakundwe nimba ari 25 cyangwa 15000. Benshi barahisemwo kuva muri kijya gihugu baragenda inyuma y'ibihugu kubandaniza ujya mwuga. Benshi barageza South Africa ari nawo mwuga habura tuma abarundi benshi bapfa muri South Africa bagonzwe n'amamodoka. Abandi baragiye za Uganda, abandi baragenda Congo, abandi baragiye za Kenya gukoreraho barabandanya imirimo yabo. Hama rero tugiye neza na neza ku mpamvu mbona yuko umenga harabaye mu kwihenda. Ntibigeze biyumvira yuko bizoshika mu Burundi amamoto agakenegwa kandi atarayo kunguruza abantu. Ica kabiri mbega byoshika hakaza umunyamutahe bana ngaha mu Burundi abarundi benshi bamaze kugenda za South Africa so kuvuga ngo bagiye gutwara abantu bagiye gutwara ibintu bya bindi vya delivery. Mbega mu Burundi kumwe hoza umuntu afise company nka KFC canke Hungry Lion canke yindi company bisaba yuko umuntu agurira ibintu online hama bimwe bita gupangisha order bakayipanga hama bikaca bisaba uko babitwara ku Honda. Ivyo mu bihugu biteye imbere vyose biramaze kuhashika. Mu Burundi kumwe hoshika nk'iyo company nk'imwe za KFC canke Hungry Lion. Vuza KFC canke Hungry Lion ndibaza abarundi bari muri za Kenya, South Africa, Zambia n'ahandi barayize. Ni company zidandaza ibintu by'ibiribwa byo kurya bisanzwe bihiye bitetse nk'inyama n'ibindi amachips n'ibindi. Arumva izo company kugira zikore neza bisha bisaba yuko bagira amahonda. Wowe uragira order hama bijya bintu byawe wihonda kaca bigushikanira ku muryango. Ndashobora gutanga akarorero nkubise order ndi mu Kanyosha company ya KFC iri hagati mu gisagara ca Bujumbura ndapanze order kuri telefone Jan tracking nkaca ndabaha details ya address wanje zose ahantu mbaye na gate nimero zayo. Narijya mu Burundi urabizi yuko buri rupangu rwari rwo rwose rufise nimero zago bivanye muri za rusasuma bama bakoze. Ujya mu motara ashabihagurukana kuva Bujumbura mu gisagara akaca binshikaniya mu rugo niriwe ndagendayo kasanga bi costinze amafaranga make. None kumwe byoshika hakapplyinga umugwiza tunga akavuga ati je nkene gushinga KFC nga canke Hungry Lion canke indi company bisaba yuko bakora delivery ni hone. Igihugu kizoca kimwankira kandi agomba atanga akazi ku Barundi no Burundi.
izo nizo ngaruka mbi zizogaruka imbere. Nta gihugu na kimwe kwisi ca blockinze moto atari Burundi. Abarundi bariko barapfa ngaha muri South Africa bagiye gukora urya myuga yo kunyonga amamoto. None nimba turi muri ya vision 2040 tuzoyishikamo ata bintu vya delivery bihari. Imoto impamvu bayikoresha muri rya myuga ya delivery babikora kugira ngo byorohereza abantu kuronka ibintu byihuse. Muriko muntahura byihuse ibintu bikabashikira mu kanya gatoyi kandi bivuye kure. Ibyo turavyumvikana. Isha kabiri, abanyamakuru benshi barakomye amaruru kugira barabe yuko nibitangaza makuru byinshi barakomye induru kugira basemera kugira barabe yuko ijya ngingo nyabona bo batezurira bakabemera gukora. Bamwe mubashinze mubafashe ziga ngingo hari amajambo amwe bagiye barakoresha ati murawunywa nahurura murawonka uko nyene ntaco byigeze bitanga. Barakomye induru babicisha ku mateleviziyo ameze gute. Bamwe insiguro bagiye batanga bari bagiye bavuga yuko abamotari bama bagonza abantu bakaca bandura amaraso bakagenda gutanga kibitambo. Ica kabiri ngo batera akajagari mu mabarabara. Burya amamotari ntibatera akajagari kari katewe kakunda kuba ku bamotari ntikabavako kava kuri bayita ama traffic light, amatara abantu bari ngaha muri Zambia bayita ama robot. Ya matara afasha imodoka kugabanya ambutiyaje mu mabarabara. Amatara yose bari bashingagiye mu mabarabara y'Ubujumbura ibice nka 80% ntiyakora. Gasanga vyapfuye kandi ntibana bikontorora. Nuno munsi hari ivyagagaye bitaka. Ntibigera bikontorora. Nukuvuga leta niyigeze iciyamo inguvu muri burya buryo kugira ngo barabe ukuntu ambutiyaje yogabanuka amabarabara hifashishijwe y'amatara y'amarobo. Ntibigeze bashiramo inguvu ngo babandanye bayakonto babandanye akora neza. Byaca bituma mu gihe abamotari azo umumotari yamara imbere bro muri ambutiyaje yamara imbere benshi baca bagongwa bivanye n'ukuntu wari wese yabari ko arirukira kuja imbere. N'abapolisi wasanga atari ku mugoroba mu masaha yo mu kuzuba ni gake wabasanga mu bibanza bikunda kuba biri mu ambutiyaje bariko bakontorora amamodoka. Baca bikontorora. Abamotari benshi bakaca bagongwa. Abanyeshuri bakagongwa canke abantu bakagongwa n'amamodoka bakagongwa n'amamoto bakagongwa n'amakinga. Kiya kibazo rero barakwiye kongera kugihagurukira. Kuko dusubiye inyuma gatoyi ku bantu badandaza amamoto hajya mu gisagara ca Bujumbura. Birateye isoni kugurira imoto mu gisagara ca Bujumbura ukaca ugenda uyihetse mu modoka kandi wari kugenda urayinyonga ukaca uyakiriza hakujyana yande yakanyosha ni kanyosha inyuma ya Petit Seminaire hajya kukiraro ca Kanyosha niho hari kamba niho yakiriza. Urumva ivyo bintu birateye isoni. Mbega ko ibindi bihugu usanga hari abantu bita ba traveler cyangwa ba tourist bagenda n'abahonda kandi bajya ba tourist ibihugu barenzemwo barapromotinga bikamenyekana ku isi. None mu gihe atahonda yemerewe kwinjira mu gisagara umuturiste azoyinjira muri ico gisagara azocamenya iki? Nibo abandi baca bagenda bakagarukira hariya ku mayarara bakakorera ama video ati jewe nashisi Bujumbura none ko batamwemereye kwinjira hagati niyo moto yiwe kandi nari bwemere kuyisiga hari inyuma ariko ari ibandaniriza bajya bakora barengana. Ivyo rero ni ingaruka mbi zimwe zizotuma ijya vision 2040 nubwo twoyishikamwe ku muntu asanzwe akora ujya mwuga mu gihe batarabemerera ntazoba yarateye imbere azokwamara inyuma. Niko bimeze kubera nta gihugu na kimwe muri bino bihugu byo muri East Africa bino twegeranye nta gihugu na kimwe kitagira amamoto muri capital city.
kandi si ukuvuga ngo nuko tubatunzi tubasumba itunga cyangwa nuko badusumba isuku. U Rwanda amamoto ntahari kandi baragira ku mategeko. Mu Buganda arahari baragira ku mategeko, muri Kenya arahari baragira ku mategeko, kandi aho bose muri South Africa n'ibindi bihugu byose baragira ku mategeko. Bivaye nuko bashize inguvu ku mategeko mu mabarabara ata muntu umwe ashobora kuyarengana. Ico gihugu ciwacu aratembera muri Capital City kugira ngo urabe ya makamera asirivea inuze yambuti yaje arabe bajya abantu babateye akajagari. Isanganya ribaye uzubabona baza gushingagira utuntu twuduti turi ku utuntu tudushasheshashe bapima ni metero. Bijya bintu byararenganye ngo barabora mu makosa. Bijya bintu byararenganye ahantu hose haba hari ambutiyaje, kenshi akunda kuba ambutiyaje barashira hajya kamera n'ama traffic light ku buryo we wari wrong, wari mu makosa, kijya gikamera kiba cyamaze gutera ifoto, kiba cyamaze gutera intuzeye video kurajya amamodoka kuri kejye kajagari. Byama biri focus kuri kuri ryambuti yaje. Baca bagenda bakara muri system bakabona ati uwo niwe yari mu makosa. Mutiriwe kuza kwandikisha mate. Nukuvuga rero nako ndavuga kuno mu gihe mwibarabara hakirimo akajagari kamatara cakambuti yaje itagira umuntu ayikontorora, abagongo bazogwama bagonzwe. Kandi mu gihe boshiramwo amategeko bagashiramo ajyamafe niko bayita traffic light, nta kajagari kazosubira kuba. Kandi nimba bakeneye yuko 2040 na 2060 tuzoshikayo twese tumeze neza, iri fo yuko leta yorohereza abanyagihugu bato bato. Mwarabonye ukuntu abantu barize bariko barabona akajagari kahari, abantu bariko bakura amamoto mu ntuze mu muji bayatwara n'amatukutuku. Tanzania badusumbya ekonomi nk'inshuro nka 60 ku Burundi. Mugabe moto nubwo ifise ipine rimwe urayinyongerayo ife kuba gusa yitwa moto ingendeshwa. Ku bindi bihugu usanga abantu bariko banyongamwe amasikuta mu mabarabara. Mu Burundi sikuta uzoyibona nk'indoto. Kubera iki? Hari ibintu bimwe ngaha mu Burundi tuzokwama tubona umenga igihugu kirateye imbere, ahubwo giteye imbere ku murongo w'inyuma. Turashari hahandi inyuma tubona yuko umenga twateye imbere. Ndashobora gutanga akarorero. Murazi ko aheruka kurugurwa station ikoresha imishwarara yizuba hagiye Bujumbura, ishayize amamodoka agenda asharizwa akoresha amashanyarazi. Media yose yari yahumaganye wamenga ni ikintu gishasha. Hajya abazungu baraturaba bakabona umenga turi nk'ubunyegeri. Station ikoresha abandi babigiyemo mu myaka 10 iheze. Ibihugu byatanguye kubonda imbere neza muri iyo myaka 10 iheze. Bari bamaze kubikubitamwo. Ya South Africa bari bamaze kubitamwo. Kenya bijya barana bihaze. Cagiye kuntangaza ngo akabijya ngo twe dukoresha izuba. Akore niko kabijya. Muratembera. Okay, nivyo twari dukeneye ko tuyaga ko ntitwobivuga byose ngo tubimare. Nitwobivuga byose ngo tubimare kuko usanga tugiye ahatariho. Eco ubutumwa nari nkeneye gutanga ubutumwa kubajejwe kubafasha zijya ngingo yuko boyorohereza kugira ngo nabandi bantu bazoza gushinga andi makampani bisaba yuko bakoresha amamoto bazoyakoreshe na cyane nk'ibintu vya delivery kukubera ubu nivyo zo business zigezweho. Je ndi ngaha muri Zambia ndiko ndaraba ngaha muri Rusaka mu myaka 5 iheze nta mamoto yarahari. Uno munsi yari amamoto ni imvura bakora ku makampani. Nshobora kwigurira akantu nubwo bari sharijeri ndi muhira bakayinsanzaho kuri tracking gusa. Kandi Zambia nta bintu idusumbya vya hatari. Iyo turiko rero turaraba turagenda mu iterambere tuzoze tukopera abandi bantu dukubita kopeti bano bantu ko bakoze kino kintu natwe twokora ikindi givise kandi kanovera gisumbya kanu nubwo coba kigasumbya ibice nka 5 kwijana. Bazobona yuko turi imbere kandi duhaturakora. Nuko murakoze cyane. Birashuka sanga uri mushasha kuri no channel rekana gusaba gukora subscribe kandi nimba kino kiganiro wagikunze shiramo nawe cyumvire cyo wa muri commentaire. Murakoze cyane. Ndabakunda cyane. Love you so much. Bye. Tuzobandanya duhanahana ibiganiro kuno nyene kugira ngo
twabukuntu twobandanye tungurana ubwenge nongenda basabe gutangatanga ino nkuru kuyipartaja ca kuyishira ku mastati yanyu kugira ngo nabandi bose abandanye bayironka murakoze cyane bye